Kaze kandi bakunze ba Pam Channel TV turacyari kumwe mu kiganiro Smart Mind. Uno munsi twakira Ngabo Leonce. Ngabo Leonce ni umwe twese tuzi haba umuyabaga cyangwa ugwaruka kuva akiri nawo umuyabaga yakuze aharanira iterambere ry'imico n'akaranga vy'uBurundi. Uno munsi ageze kubw'amabanga menshi yagiye aratahura ayashira mu ngiro bimutuma kuba uwo tuzi twese uno munsi Ngabo Leonce. Mbe uno munsi Ngabo Leonce ni ikihe kintu ashobora kubwira ugwaruka cyangwa ashobora kubwira uBurundi tugatahura tukamwigira ko kugira ejo natwe dushobore gukora nk'ivyo nawe ariko arakora. Kaze bakunzi ba Smart Mind mu kiganiro cacu. Ego murakoze cyane Ngabo Leonce kuduha kano kanya mu kiganiro cacu Smart Mind. Ico dushaka utuyagire nk'umukurambere nk'umuntu amaze kurangura byinshi kuvaho novuga utahuriye icyo ushaka kuba mu buzima bwawe. Muze kunyemerera tuze kubikora mu kiyago kuko tuje kugira mutuyagire. Ico numva ubwa mbere nshaka kumenya Ngabo Leonce n'umuntu ameze gute, akunda iki, akankiki. Je nitwa Ngabo Leonce nkigene mwayivuze. Icambere no babwira nuko ndi murundi aba ivyo nkunda ndakunda ibintu by'imico kama n'akaranga ndabicishije mu buhinga bwa none kugira ngo tuyimenyeshe. Ico nanka nakarenganyo n'agasuzuguro. Mwavutse mu 1951 nivyo hama muvukira mu muryango w'abanyamuziki. Mbe yoba ariyo novuga ati amamuko yo gukunda imico n'akaranga kwayo. Je nuvuga yuko kubindaba sinuvuga ko navukiye novuga mu muryango wavuze umuziki oya. Ico namamvuga nuko kuva nkiri muto narakunda kubona mawe ariko aracuraranga inanga muga kenshi byashika ari uko sogokuru yamanutse. Mama turuki mutaho mu gitongo ca mutaho igitega. Hamare iyo sogokuru amanutse yaba yazanye inanga yiwe bakarara barayicuranga bari hamwe bagahererekanya mawe arige yacuranga sogokuru akayitamba hanyuma akagiraho sogokuru ayicuranga mawe akayitamba. Ivyo bintu byarangumye mu muto ku buryo nigiyaho nkuriye urana nka twe twarabanyamuji tutiga tubona nk'ivyo bintu urumva iyo bishitse byaraturengera. Hanyuma nkamfise umupapa yakunda nawe ne kuza arihingurira uturimbo twiwe utagira ngo ni umuntu umuririmbye muga nkamwe asanga arakarimba ko aririmbira umufaso ni wiwe amuryosha. Ivyo byose nagiye kubona nkuze niyo nagiye kuvyumva. Nibaza ko iba ari impano kumbure nakuriye ngaho yari isanzwe iri mu muryango tutarinze bimwe byo kuvuga ngo abana basani canke na musicien. Hari ikintu mu muryango wanje rero nibaza ko canyinjiyemo nkavyonka mwibere hama nkabikuriramo gushika naho nshika ku byo nshitse umunsi wava tuyaga. Hama muri uko kubikuriramo nyene hari ukuntu mwaciye munabikora mumaze kugera mu myaka yo kubikora nyene hama harabaho no kuduga kumenyekana kwa cyane. Mbe hoba hari ukoroherwa mwari mufise kijya gihe kugira mu bikore hama abantu babikunde turavye nko mu ndirimbo mwagiye muraririmba mu myaka ya mbere mugitangura. Icambere no vuga urumva nababwiye ingene nakuze mu muryango hanyuma ndanguye ishure narakunda kuririmba gose ku buryo ndibuka yuko ari abagenzi banyita rusake. Murazi yo bavuze rusake le coq chanteur urazi ko rusake ni kangura abantu eka urumva banyita rusake ko nakunda kuririmba igihe cyose hama nagiye no makorale yo kuri paroisse kuko umva navukiye mu Kamenge twakukira paroisse ya Saint Joseph mu Ngagara quartier 3 nakunda kuja muri chorale. Hama ntanguye uvuga ishure ryisumbuye niho natanguye kwiga ni gitari kuko natanguye école secondaire kuri collège du Saint-Esprit. Hama icugiye hariho umupadiri yigisha amagitari. Jewe rero kubera yuko aho twakuriye
mu myaka y'iwacu twumva imiziki cyane y'igikongomani nico cyari giharo nta barundi twari bwaronke bavuze imiziki yaciye muri ya mahinguriro bita ama studio nibiki oya yari imiziki y'abakongomani abakenya abatanzania kuko ico gihara amabar menshi gose mu Kamenge twumva imiziki y'ikongomani yatangura nka saa 5 bakugara amasaa 5 z'ijoro. Hanyuma rero nkibuka yuko twarabana n'abakongomani bakunda ko mavuze gitari tukabona ingene bacuranga bikaryo twebwe rero tukira abasore umva twaca twifuza kuvyiga kubikora nkabo. Hanyuma urumva ndose ayo mahirwe yo gutangura muri Collège du Saint-Esprit ishuri rikuru ngaronka amahirwe yo kubusanga bigisha n'amagitari ndatangura ndiga buhoro kuko byarampa n'uburyohe kuko ngiyo ntashe mu ruhuko urumva dushikiriye nk'abagenzi twabana burunganwe umva barakunda kunyumviza ndiko ndacuraranga. Hanyuma gushika naho nja muri cycle supérieur Ngozi hoho novuga ko ari nace ndavyiga gose kuko hariyo abapadiri ba Salesiano barakunda gufasha urwaruka kwiga novuga nk'imyuga itajanye n'amashuri twigamo. Yego. Umva harabaye ikintu bwa bwicanyi bamavuga mwamumva bwo muri 72 harageraho novuga hari ikigandaro mu Burundi bwose harageraho biyumvira ikintu bokora kugira ngo abantu babasubize mu mutekano ku mutima ko benshi bariko bararira mu mitima ntiba hari abataserurana n'umubabaro bafise baca biyumvira gutegekanya novuga ihiganwa rya mbere ry'umuziki mu Burundi bise Pirogue d'or de la chanson 1973. Aho rero ingene bari bavuze iryo higanwa niho naciye ntangura guhingura uri mu rwitwa Sagamba Burundi ngira amahirwe Sagamba Burundi ruwo rwa mbere. Urana Sagamba gushika umunsi je birantangaza kona yuko rugikundwa kandi bose akambira ko rimwe amajambo atomoye aryoshe kandi ngira kamaro arimo n'inyigisho umva birandyohera ngo ku myaka ngeze ko kumva yuko koko urwo rurimbo turetse nuko ruryoshe mbwa rufise n'ingira kamaro mu nyigisho. Hama nubwiye ngo vyari vyoroshe ico gihe kuko ngibi vy'ubita ama studio ico gihe ntavyo twari dufise. Rero urumva ntanguye université muri 73 niho twari tugiheza iryo higanwa. Sagamba Burundi ba ya mbere abantu bariko barategura iryo higanwa hari umugabo bita Italo Karoli hanyuma harimo n'uwitwa Ndamike Vyo Antoine bakora ku radio nibo bari batunganije iryo higanwa. Italo Karoli rero yarafise na boîte de nuit ngaho imbere ya poste bita Opéra niwe yaciye ati Ngabo urafise izindi ndirimbo atari Sagamba Burundi ngire amahirwe nayo imaze kugira indirimbo zimwe hanyuma acambira ati tugende tuzishe ku madiske n'ibintu ntari niteze anjana muri Kenya niho twagire amadiske ya mbere y'umurundi aho hari mu mwaka wa kangahe hari muri 74 je niga mu wa mbere muri NS cugira bita NS École Normale Supérieure. Hanyuma dutashe urumva kubera ko yagize ama disque ya mbere y'umurundi akabise boîte de nuit yashitse yavugiriza muri Perroquet Vert umva abantu baca bagundanira muri iyo boîte de nuit kumva yarigiye na publicité. Abantu bumva indirimbo za mbere muri boîte de nuit Ngabo yose harimo Sagamba Burundi harimo ururimbo rw'igifaransa rwa mbere rw'umurundi twa longtemps yari slow hari mvemve urumva nurimbo nari nakuye mu ndirimbo nakunda kumva zibuhonga hariho Salobo Père ngo nihinguriye go mu gifaransa kuko ico gihe nararota kuba nk'abacuranzi b'iburaya ngira ikintu ca rock and roll kuko twi mu rungano rwacu utazi gutamba rock ntiwashobora guhagurutsa umukobwa ngo muje gutamba bose baca bakwigizayo yongira Salobo Père muga Salobo Père ndarugira ari kubera novuga histoire yari yashikiye umugenzi twabana mu Kamenge. Ico gihe cyo nakomera cyane mbere gushika naho ngira orchestre ya mbere yo muri NS ndagira ama concert menshi mugabo rero tuko turavuga rero ingene bitanyoroheye
nshitse mu wa kabiri hageraho umwigisha umwe adashobora kwemera yuko umuntu yiga muri universite ashobora kugira umuziki, aranyima amanota. Anyimye amanota ndasubiramo ibya bita deuxième session, aranyankira makoheba umuziki. Ngo mpebe umuziki ko ico gihe bavuga ati abagira umuziki babita abasikrosi abazwanzi ariyo imvugo bakoresha ikobwa ni ngaba ndatacho bashaka kwimarira mu buzima nyene mu biveho. Hanyuma ndonka bourse yukuja muri Algeria. Muri Algeria rero niyo nacengira kaminuza. Iyo bourse nimwe mwayirondereye? Nije narayirondere ndagira imana ndayironka. Hama ndagenda muri Algeria kwiga. Rero muri Algeria naho niga muri universite namanitse gitari canje. Ku buryo duheje kwiga nacanje inyuma ya fitihate ndi kubona abarundi bake twajanye muri Algeria nkivugiriza abarabu akaza kunyumviriza benshi banyita Simoni kuko bumva baryohewe kumva ururimi batazi kandi rufise umudiho bakaryoherwa. Tukiraho nyene urageze muri Algeria mwize amashuri ya shimi, ariko muyarangije mugarutse mu gihugu muca mushinga ishyirahamwe Amicale des Musiciens. Kubera iki umuntu avuye hanze mu mahanga kwiga, plus byari ibintu abantu bose bari bakeneye, biyatanda ko ubushitse mu gihugu ukora ibyakujanye hama baza babona ushinze ishyirahamwe Amicale des Musiciens. Iyo nawe vyagenze gute? Hari habaye iki? Oya, hari ibintu bujya bikurikirana. Igihe naheza amashure koko nize shimi, natashe mu mutima ngifise kagashavu kuko banyirukanye mu ishure kubera ivy'umuziki. Aho hose niga mvuga nti mu bindi bihugu mu makungu abantu babacuraranze, abantu bateza imbere ibintu by'imico kama n'akaranga, agusanga babubahiriza muri societe. Kuko mu bindi bihugu nk'abacuraranga bagira amafilme, bagira amateatre, burya n'abantu biyumvira noba sinzige no bivuga indarangavye n'abantu bama ari bari bakerebutse kandi biyumvira n'imbere yuko novuga abene gihugu biyumvira nk'ibintu. Cange ugasanga wewe washize mu urabihinyanyuye muri ubwo buhinga ku buryo wewe bivuga abandi bavyumvira muga badashaka kubivuga. Nico gituma usanga burya umuririmbyi akundwa n'abantu benshi, kuko iyo uririmbye ururimbo umaze kurusora ntiruba rukiri rwawe, ruca ruba arwa bene gihugu baca rurimba bagasubiramwo. Urabizi nawe usanga ngige twara abasore je ndibuka twafata amakaye twaza turandika indirimbo ico bita les chansons d'amour cyane. Urahejeje ishure hama uraje kubera ya passion yawe uvuga ati passion ntashe ako gashavu muga je na gashavu namanita positive kuko arafashije kugira ikintu ciza atari je ndacigirira ko naje mvuga nti nshaka kuzovugira no gufasha abantu bose bari mu buhinga bw'imico kama urumva n'akaranga. Igihe natangura rero uva natashe muri 81 nshinga Amicale des Musiciens du Burundi ryashirahamwe ry'abacuraranzi mu Burundi mu gihumbi kimwe amajana 1986. Kwari kugira ngo ndonke ikigo mvugirako, nkavuga kandi umuntu yashatse kumbuza amashure kugira ngo sintere imbere kubera kuririmba. Ubu amashure narahejeje muga ikintu ufise ku mutima, impano Imana yampaye ntari mfise kuyireka kuko nukuyimanuza. Ibuye Imana iguha impano uguza kwigendera, uguza kwishigikira, uguza kwiteza imbere, ukabwiza no kwisangira n'abandi. Gushika n'umunsi ndio ngendera ko kugira ngo mvuga nti je Ngabo aho zoshika ko Imana impamagara nkavuga nti hari ico nasigiye urwaruka rw'Uburundi canke Uburundi nkunda cyane gose. Nuko rero nashinze iyo Amicale des Musiciens du Burundi muri 1986. Mbere kuva uyu munsi twagize ibintu byinshi cyane. Ego cyane gose kuturavye n'ingene umuziki wari umeze kigege wari wubatse muri kijya gihe biragaragara ko mwakoze ibintu bimeze neza cyane mukuri abarundi no munsi twishimira. Hama mu gihumbi kimwe n'amajana 1989 mwarahuye no mu producteur
w'umuswisi yitwa Jacques Sandoz. Hama mwarakoranye mukorana ireresi yitwa Gito ikaba yari ni reresi ya mbere ikoze mu buhinga buhanitse kandi iri mu bwoko bwa long metrage mu Burundi. Mbe ni gute vyagenze gute kugira mukorane n'urya muzungu, mwabigenjeje gute kugira mugere kuri iyo ntambwe yo gukorana muri kijya gihe? Salut mes frères, j'ai une machine. C'est quoi comme machine? Combien? 1000 balles. Ni inkuru ndende ariko ndagerageza guca ku mayange. Igihe naheza ishure kaminuza yo muri Algeria, imbere ko mpeza bwa mbere na mbere nukwibutsa yuko igihe niga iburengo mu ishure ryisumbuye bijya byose navuze twiga vy'imiziki, amateatre, amasinema, hari umugabo w'umuzungu w'umubirigi imbere yitwa Gilbert du Carme, niwe yari yarabinyigishije. Hama ngiye kwiga muri Algeria mu buruhuko bwose bushitse bwo muci, naca nja kumuramutsa. Bana kuva muri Algeria na niburaya hatandukanijwe na mer Mediterranee. Rero naca nja kumuramutsa. Igihe naja kumuraba ubwa nyuma rero ndamusezeye ko mpejeje amashuri, turiko turanywa kayeri ku mugoroba nkuku. Gilbert du Carme yambwiye ati Ngabo, ngo none uratashe watsinze ni vyiza, ngo ndakunda kuyumvira ugire agafilme akareresi. Cenda tukanda twenga niwe Gilbert, nje kugusezera ndakwiye ko ndi licencié muri chimie, ngiye kuba umwarimu rurangiranwa canke mbi umusheshero umushakashatsi uze kumva ivy'amareresi kuko nari nkiri muri ivyo nyene bimwe bita utugenegene. Hanyuma Gilles du Carme ati no, ati wewe ndagufitiye confiance, turabona muri Rwanda, muri Congo, Burundi, ibihugu byose byagenda n'ubirigi byatwaye n'ubirigi, ntiharaboneka n'umuntu numwe agira ireresi ngo kandi we ndazi kwishobora. Ngo nagusavye umunsi turyame uraruyumvira uzumpe ivyimviro bitatu ejo mu gitondo twinonosore turabe ico twoshikako. Ico gihe nawe tweze ndabwira Gilbert nti nega Gilbert, we waranyigishije imyaka n'imyaka hariya iwacu i Burundi, n'ubu nawe ubaza ko nguba ndi umunyeshuri wawe ndega nahejeje shimi undi muri sansiye muri shimi ngiye nanje kwigisha abandi. Gilbert atoya ati ndabigusavye. Iryo joro rero sinasinziriye kuko narandiyumvira kugira ngo ndamuhe ivyumviro bitatu nyamukuru twokorerako. Hanyuma rero gushikana twumvikana kuri kijya cyumviro ca Gito. Donc umuntu yajeje ishure hanyuma ariko aratoa kuzotayi wabakaba umushikiranganje. Ivyo rero kubera iki? Kubera kera twe kurunganwe rwacu ni hari bwabe abantu b'incabwenge benshi, ni hari bwabe abajije université benshi. Donc abantu benshi batashava iburaya bashika ba directeur généraux mbere n'abashikiranganje andu bakomakomeye, ni hari bwabe chômage nkibi vy'ubu. Mugabo ngumviriza abo twigana abanyafrika benshi twari kumwe, ingene benshi barota yuko bazova ngaho bataba bashikiranganje. Jenga kuba nibaze nti twaje kwigira ubushikiranganje cyangwa twaje kwigira ibintu bizodufasha kugira ngo duteze imbere ibihugu byacu, duteze imbere n'abene gihugu, tubazane ubwenge yuko ingene botera imbere. Ikindi ca kabiri novuga canshitse ku mutima catumye niyumvira Gito, nuko igihe nari buraya kuko aho sindakwe naja kuraba Gilbert nafise muri umunanje yiga mu birigi. Donc ngiye kwa Gilbert nacanja kuramutsa muri umunanje. Ubwa mbere shitsi buraya bagiye kusororera abagenzi ba muri umunanje, ngaza numva bashatse gutuma ko ikiyeri canka kantu bafungura ngo s'il vous plaît monsieur, est-ce que je peux avoir? Donc urumva muri rwa rufasoni ati nyakubahwa ndashaka kuronga ikiyeri, nyakubahwa ndashaka kuronga agasosisi. Ndahindukira ndaba muri umunanje. Sibyo Ngabo ndashaka
guhamagara umuntu abazana ikiri nyakubahwa murumuna ati shanga ntubwiye ngo nimwe vyo mu Burundi ati urya yarize ingeniera muri shimi urya ni umutekinisiye yizi vya aviation urya ati ni mu docteur barabuza akazi ati haba ariko arakora kugira ngo barabe ico rirenza hariyo n'abandi bakora baroza amasaha ni hariya ati n'abantu baje manifeste bataroza akazi urumva ico gihe birancanganya mutwe niho muri ivyo vyumvire nabwira Gilbert naciye niyumvira nti ni wacu mu Burundi hazogeraho muri fonction publique ubuzima buzwa bwaheze none ni bwahera tuzokora iki nato bari jewe mugabo ari umuntu abanje cyangwa bazoza mu nyuma bazokora iki universite itwigisha apana ubumenyi itwigisha no guca ubwenge kuguruka mu mutwe iki utagishoboye uba warize ibintu gufasha kwimvira ibindi bintu wokora mugabo rero gushika ico gihe twese twimvira nzobiki rero ngiyumvira à l'avance umunsi azogera umuntu akironka akazi azokora iki gukoresha ubwenge gukoresha umutwe kuraba ivyo wizi buraya nico wozananga ukabihinyanya ukundi kuntu ukundi ubihingura kugira ngo ushe kwikora kuyironga akazi kawe wenyene wishingiye ukakrea societe ugakrea entreprise ugakrea ikintu wenyene nawe uzoza urahemba abandi bantu ico gihe ndibuka igihe nagira Gito hari abarundi batari bake bagenzi baca bandwenga urenga ngo ivyo vy'amareresi uzanye ngo ushaka ivyo vya Gito ngo ushaka kuvuga ko twese turi ba Gito ngo dore diploma tacimaze mugabo mu ncamake uyu munsi yiko ndagenda urumva ifilm nagize muri 90 umunsi turi mu 2022 haci imyaka inga 32 uyu munsi ndiko ndabona abagira akazi k'ubusiti abaza guserva ibiyeri mu mabar abafise abatwara amataximen bose ugazusanga n'abantu bize basama lisansi babuza akazi jewe rero wumva ikiniyumvira cy'imyaka 30 nico kiriko kirashiko kugira ngo ndasha kuba ndatanga inyisho ko burya nta kazi kaba gato umuntu niwe aba muto mu mutwe niyo nyigisho nashatse gutanga ico giye uyu munsi ko biranezeza kubona ko ariyo dushitse yuko urwaruka rw'ubu ruko ruriga gonyene ni waje amashure yigafise umugambi wiwe kandi wazikonanye n'icubahiro umukuru w'igihugu nivyo amazi iminsi ashimikirako bati bantu bene Burundi ni mwigi mwese gukugura umutwe mugiye kwihingura ivyanyu mukiyondera akazi kugira ngo mugahe nabandi murakoze cyane ariko ngaho niturumva neza handika Jacques Santos nk'umuproducteur na watubwiye Gilbert we yaguteye yaraguhaye ide hama murahuye nawe no umuproducteur nawe umuproducteur wewe urumva deja ntwari umenyereye ivy'amareresi nawe mwakoranye gute urakoze cyane igihe naheza igishombeje gusezera Gilbert Dikano natashi muhira ndamaze none nzoza nandika gute aramwitinga ntaco ndaguha impapuro uzozurabira ko ingene uzozurandika ndataha i Burundi mba umuyobozi wa école de télécommunication arengira umusore ico gihe ryari ishuri rikomeye gose nafise n'imiduga ibiri ngira umusore mfise pause hanyuma ngatangura kwandika ico gihe nta internet twari bwaronke narandika page imwe iyo nahose ivyumviro vyinshi nkandika amapage 3 canke 10 nkamurungikira gute kuri poste ya kera nayo kugira ngo vy'uBurundi bashike mu birigi yashobora kumara ukwezi cyangwa kumara amezi abiri canke rikazimira nawe agiye kugira ngo nkosore ambwira ingene no bandanya akabindungikira ni kwa kundi nyene bikamara ukwezi amezi abiri amezi 3 canke rikazimira nico Gito mu kwandika Gito meze kuko mbere wari umugambi kuzogira ireresi rigufi ry'iminota 10 kandi nta majambo yari kujamwo nabikozemwo nk'imyaka 9 tuvuge imyaka 8 hamwe na hije ndabimurukiya Gilbert Dukano avuga ati umve rero dufashanye wabendera amafaranga i Burundi naje ngiye kurondera amafaranga mu Birigi kuya dukore ako kana kari gafise umutahe wangahe umutahe wari kuba w'amadolari 200,000 jewe ndabishikiriza ushikiranganje bwari bujejwe ico gihe ivy'imico kama
muga ko bwari ubwa mbere umugambi bawuronga na bene sibo barundi ntibamenye ico bagira ingene bampa amahera aho yarondera babika muri tiroir aho rero muri 1989 niyo haza Jacques Sandoz wo Busuwisi yaraje gutembera Burundi bari bamubwiye ati hari igihugu ngo gisa n'Ubusuwisi ciza ngo umuntu ashaka kugira amafilme meza la Suisse d'Afrique le pays Émile et une colline aje nga ariko aratembera hose araba araca mu bushikiranganje kugira ngo asabe impusha yo kuzoza kugira filme yiwe ico gihe yitwa La part du serpent filme yiwe yazanye uburyo buhanitse yari nga filme ya Hollywood umushikiranganje ico gihe baje kuvugana byose yamwemere aca afata kagatabo naranditse arakamushikiriza ngo Jacques nga turafise umusore ariko ararota kugira filme kandi ngo yarambaye iki gitabo ngo natwo mufasha gute twende tuzeyo tumufasha Jacques arakaraba ati ndabasavye nje kugasoma agenda mu hotel mu gitondo kare zarubu mushikiranganje arampamagaye Ngabo uri he ndi ku kazi ngo ashaka kuzanga ni unyene ndagenda duhura na Jacques Sandoz mu biro aho bari bateguye bya intercontact ku mugabo yitwa Bonaventure Nichimbaye ico gihe niyo yari yagize na niyo yari yamushikije kuri uwo mushikiranganje wa muzungu twicanye arambwira ngo niwe Ngabo Leonce nje ngo none ngibi ni wavyanze nje hari wagufashije yari mu birigi twakoranye muga distance mugabo nicumvire canje ndijaranze ngo okay ngo turashobora ngo ndashaka gufasha ashaka korera ko yabanje ngo hari amafaranga araguha ni ndaye turaronka ngo none urashaka kwemera yuko ndagufasha aka kareresi uri kuyumvira gato tukagire kare donc de court métrage à long métrage tego cyane ngo none urashaka kwemera ngo ejo ndaguhe umuntu w'umuhinga agufasha kuya ngo ivyimviro vyawe usubire uvyagure kuya ngo tugire long métrage ndavyemeye cyane ngo none urashaka kwemera ejo dusinye contrat ndavyemeye cyane ngo are na hejo ngataha bukeye tuhurira aho nyene kuri intercontact zabozanye urutabo rungana gutya rwa contrat nawe kuzingura soma ngaza mbona ibintu ngo niwagira ka ibihumbi 5 yege ibihumbi 10 by'ama Suisse ico yashaka kungana $1 gushika no mbona bishagushikira nk'amadolari ibihumbi 100 birenze narahatswe kugwa nicaye kuko ubwiye ubace bindenya byabindi nandika mfina gusa nibi hama ndasinya mbeje gusinya acambwiye ati uzina makuru kuko ngo ndakwereke yuko ndi serieux reka ndagwa kandi uja gusorora ku mugoroba ico gihe je ni mu directeur nahembwa ibihumbi 33 by'amarundi ku kwezi reka ndabisubiremo ibihumbi 33 ku kwezi niyo twahemba ndi mu directeur akomeye ku munsi kuvuga ko mwakorera igihumbi niyo twakora ku munsi ico gihe sheka yanyandikiye ndagufinza yanditse umuliyoni ngo nakamustera mbaye umushahara w'imyaka ndarura mutwe sanga ni imyaka irenga 3 noya umuntu abwiza ko yihenze aje kuyimba ngo sana gasaga ngo uca dutangura zo guhamagara yenda kwereke nzokora narashitse hanze nshikira imodoka sinzi ngene nawe uvutuye kuko weza mwipiniga uri kuriruka ni mugabo mpamagara akuye kwizera ati yihenze ndagenda niwe ko mbaye miliyoneri nuvuye mba miliyoneri bon ako nagaciyemo kuko niko twaciye dutangura yo kwa Sandoz aca mba umuhinga mfasha kwandika gushika azana ivyuma umunsi gutangura kugira tournage ngaha twatangura yaje imbere ya Burundi Palace urabona kuri Burundi Palace ego hepfo ya Novotel ya kera hari intuze barugara amabarabara yose kuva mu ngagara ya jari uwo munsi mu gitondo bava mu ngagara bakacisha ya kuri Brasserie abandi mu Nyakabiga bakagenda bazanya mu mabus ngo mbe habaye iki ngo ni ibintu vya Ngabo Leonce ngo ivyo byo nibi urumva twamaze iminsi yo gutugirira tunaje nga hafi amezi abiri
hama gushika naho duheza bon harimo vyiza harimo bibi muga urumva nuko twawe na Jacques Sandoz nuko twatanguye. Urakoze cyane ariko ifilm irasohotse mu 1992 abarundi bayakiriye gute cya gikorwa cyatuma bugaza amabarabara barakibonye bavyakiriye gute? Abarundi bavyakiye neza cyane muri rusangi no kuri kose igihe Gito yasohotse twabanje kwerekana kuri Centre culturel français IFB kera bayita Centre culturel français hama niho twayitanguje hanyuma harazana kuri batari bake abadiplomate abashikiranganje benshi niho twayitanguye abantu bati barasara hanyuma aca yarimvikanye nabo kuri Cine Cameo yarugaye murayizi Cine Cameo mu giyindi ho yamaze sinzi hafi amezi abiri bayerekana ku munsi abantu kuko bagendayo umunsi wa mbere ntibakurikira filme bakurikira abantu bazi baguma baryogora ngo yenaka kugenda ngo nimubwize ni kujya kabiri ni muga kuyengo arabe neza filme bayaca bagaruka ubwa kabiri ubwa gatatu urumva ico gere bararyakira neza cyane hanyuma mu misi mikeyi Jacques Sandoz atangura kunjana ama festival donc masabukuru ya reresi novuga kwisi yose mu makungu emwe mfise souvenir nziza cyane kuko nta namwe nagiye sindonke agashimwe kandi katari munsi ya y'igihumbi c'amadolari ni filme je yandangaje ubwanje ingene nayikoze umva konja nibuka ingene nayitangwe na Jibe du Carme tuko turasangira ikiyeri ko ya meza ndabwo wiye kwa chemiste hama ngaheza ni hanyuma aho nagiye hose gushika naho ico geda ndibuka n'imbere yuko tuyiturna yari yambuye nguveresha ngo mutahe w'iyi filme nakubwiye hamwe karere si gatoyi umutahe wari amadolari 200,000 yego Gito lengra umutahe wari umiliyoni hapana 100,000 $1 million kuko yacazana abahinga bo kwisi yose bo muri France bo muri Suisse ivyuma mwe bihanitse ko ari kintu bamayita muri mu vy'amafilme long métrage en 35 mm donc 35 mm ni urana vya bibobine vya kera harimo ibintu bashira muri biko amafilme donc 35 mm nuva largeur bari 3 cm et demi ico gihe uri umunyafrika ugatuna muri 35 mm waba uri umuhinga akomeye ibintu birengeye kuko abandi bose muri za Burkina Faso n'ahandi benshi bagiye muri 16 mm ni bake bashaka gutuna muri 35 mm ko byari bizimvye cyane urumva iyo filme rero ayisoke nico yagize success hanyuma histoire yayo urana ku muntu amaze kuyibona ni histoire iryoshe cyane ku buryo n'uyu munsi Sagamba Burundi n'umunsi abantu baracayisaba baracayiririmba barambira nk'abantu bari mu diaspora iyo bagize iminsi mikuru barimba Sagamba Burundi aho turi ngaho hose ni Sagamba Burundi Gito nayo mu ma festival menshi n'ubu baracayiraba kuko uwiravye aratwenga mugakuraho n'inyigisho cyane gose n'ubu iracari d'actualité donc ukavuga ati je ndavuga nti ni Imana yonyene iyo Mana simva ko ari ubuhinga bwanje nubwi ni Imana yashatse ko ndabikora kubatazi Gito lenga ni film ivuga ikintu acteur principal ni yitwa Joseph Kumbela umukongole yarafise umukenyezi w'umuzungukazi yaduganye ku gatumba yamushikanye mu gihugu bajaheza baraduga ku gatumba hama we ubuzima bwiwe bwiza bw'umuntu avuye Buraya byaramutera complex zimwe amutera isoni gusubira kandi kuguma muri ntuze ruguru aho yari yatwaye umuzungukazi wiwe hama nibaza ko bashobora no munsi uburyo bwo kubatayizi nk'abajene baje kuri YouTube iriko kuri YouTube narayishize hama mu 1993 muravuye mu gihugu mugiye muri Canada muranakorayo imyaka itari mike muraheza muragaruka mugarutse muriyumvira gushinga festival
nagarutse muri 2006 igihe nashinga festival je nagarutse muri 2006 aho hose nagarutse umva ivy'imiziki kubera ko namaze gushikana amicale des musiciens du Burundi nabise ko abandanije urumva njandangura gushira inguvu ubu mu vy'amareresi navyo kuko je ku mutima wanje namye mvuga nti ibintu mfise ubwenge mfise ni Imana yabumpaye mfise obligation yukugira ngo ndabusigire abandi urundi gwaruka niyo nacengira festival ijya sabukuru mpuzamakungu y'amareresi mu Burundi festival dutangura muri 2009 mwenye ne nabitanguye natangura akantu gato abantu batemera ati ko barambwiye ati none we uzanye sabukuru y'amareresi ngako tuzi Gito gusa uzogira isabukuru gute ndabereka umwaka wa mbere nukuri narari mutima menyo nshiramo ibintu vy'ama clip y'imiziki nshiramo ibintu vy'ama publicité nshiramo ama emission kuri television ko nabwiye nti ibintu vyose biri muri cadre biza muri image audiovisuelle bisaba ubwenge ko burya na clip umuntu atayikoze neza abantu ntibaryoherwa n'uririmbo sate ingene wagize scenario ingene ugira montage siko publicité nayo iyo ugize publicité mbi kunuze uba kubikorera twabo bica birashaka kugira ico bita contre publicité abantu barashaka kurambirwa canke bakabihirwa bisaba rero ubwenge kugira ngo ugire histoire ingene uza kubivuga n'ingene ukurikirana novuga amasanamu nuko nabitanguye imisi 3 muga ndibuka uwo munsi duhejeje hari muzungu yari yafashe gutangura ireresi rya mbere yitwa Gilles Vaubourg muga dushigikirwa n'uwari mushikiranganje w'imico ka mico gihe Jean-Jacques nyene imigabo nukuri kose yaramfashije gose dutangura iryo sabukuru duse amafaranga yashika hafi 1,35 tugira iyo edition ya mbere hama duhejeje umuzungu nibuka bashi acanshira mu modoka acanjana hajya kuri botanika imbere ya Interbank imbere ya BCB agence Yavukiye acambira ngo félicitations à l'année prochaine. Jege nayitangura nashaka kuzandagira festival rimwe mu myaka 2. Mugabo yacambira ngo ya umwakuza nuko twace tugira rero festival tukayifata buri mwaka. Uyu munsi rero ndaryoye ko duhejeje isabukuru rigira 13 unatangiye gutegura n'igihe umwakuza rigira 14. Umva rero niyo natanguje 1,35 ubu festival ifise novuga igiciro c'imiliyoni hafi 200,000 ngizera yuko bizorengera ko yende ko ndabaza nko mu bihugu bibanye aho bateye mu bintu nk'ivyo usanga ntibari munsi y'umuriyaridi ukugira ikintu kicu kuko kirimo byinshi gutumira abantu bavuye hanze kugira programmation abakozi ibyo uzoshiramo gupia amadroit d'auteur y'abagira ama publicité ni ibintu usaba amafaranga menshi mugabo ibihugu bimaze kuvyumva neza ni ibintu biteza imbere ico tokwita tourisme culturel je nagiye ndakora kuja muri Fespaco Wagadugu ndagenda muri ZIF Zanzibar International Film Festival uravye abantu bava mu makungu baje kuraba ayo masabukuru bagaca babonera no gutembera mu bihugu ni benshi amusanga nayo mafaranga barayagarura iyo vyo nka Fespaco nuko yantanga karorero barambwiye ko buri mwaka yabaye Fespaco abantu bazwi officiellement ntibari munsi 4,000 yiyumvira rero 4,000 ng'uyu mwaka murundi nabo twokwakira nta mahoteli duseye bakwiye yumvira rero amafaranga y'amahoteli mu minsi 10 15 20 amafaranga y'ukurya ama restaurant amafaranga y'ubunywera amafaranga y'amatransport amafaranga y'ibiki amasouvenir n'ibintu birengeye ubwenge rero nanje ndiko ndakora iwacu mu Burundi kugira ngo ndabe ko festival yoba iratiro yo muri ryashira muri rya Afrika y'ubuseruko kubera yuko je ndumva ko bishoboka na nico gituma naragwanye gushikana muri mu 2014 twashinze ikintu twita East African Film Network nishira hamwe ryakora amasabukuru n'abahinga bari mu bintu by'amareresi hanyuma rero umva ni kintu nshaka cyo tsimbatara kandi na leta y'u Burundi yaramfashije ko barampaye naho nkorera umva bica bimpingoga
habaziye ko nzandarunda hirya no hino abandi bomfasha kugira ngo tubitsimbataze kandi gushika n'ubu ngashimira na leta y'uBurundi twama turi kumwe chaque édition twandika ati sur le patronage ya ministère ubushikiranganje bujejwe vy'imico kama urakoze cyane turumvise parcours ni nziza kandi ishobora kubera icitegerezo abugwaruka bari mu mwuga ariko mbere yuko turangiza kino kigabane cya mbere cya kino kiganiro cyacu numva nshaka kubaza sentiment mufise uno munsi inyuma y'ivyo vyose haba mu byo mwakoze mu muziki haba mu mashure mwize n'ivyo muriko murakora no munsi mu byo n'amareresi mwiyumva gute? Jengene niyumva ubwa mbere na mbere ndashimira Imana. Burya ico umuntu aba cose ni Imana ibikora. Nje gashimisa nshaka kwimvira ko nzohereza mu bintu by'amasinema. Yo ni sentiment ya mbere. Icishimo ca kabiri nuko ivyo nakoze mu vy'umuziki mbere na mbere. Uyu munsi nkana ko Amicale des Musiciens du Burundi ikiriho yashinze imizi. Abacuranzi abavuza imiziki mu Burundi bariko baramenyekana makungu birandyohera cyane nkavuga nti naratanze isemo ryanje abandi ni babandanye ndavye mu vy'amareresi mu Burundi tutemera yuko bishoboka ngaraba muri umwaka wa dushitseko nguyu mwaka urumva twari tumaze imyaka ko namafisa amahiganwa atatu hari higanwa ry'igihugu higanwa rya East Africa ni higanwa mpuzamakungu twaragize imyaka 11 ndashobora kugira ngo nakire ireresi ndende muri metrage mahiganwa ya festival ariko kuva umwakuza uyu mwaka ho byaraminuje twararose metrage aryoshe cyane nshaka kuzorungika no mahiganwa yo mu yandi ma festival yo mu mahanga rero ngivyo ndavuga ndishima cyane muga mu kwishima kurusha nuko hari urwaruka ruriko rumva yuko bijya twita kera utugenegene uyu munsi batwita amahinguriro y'imico kama n'akaranga industrie culturelle et créative niko bavyita mu gifaransa bitanga akazi bifasha urwaruka kuguruka amaso bifasha urwaruka gutembera no kumenya impinga n'ayandi kugira ngo barahura ubwenge ko ndagerageza nuko uzandagira inyigisho ni nyinshi ababa ya mbere tukaronderaho bogenda hanze kuratisha ivyo bakoze ngaha hanyuma nabo hanze tukabazana ngaha kugira ngo bahure urumva ni ibintu bikomeye ngaryoga kandi uko n'abafasoni basigaye barimwo ubu hari asigaye du société de production turiko turavuka twiza dufasha kugira amafilme ubu nabonye ko ari n'abandi batoye n'ubuhinga bwo kuzasha muri YouTube nkaza numva ngo ari giye baronka amadolari jana amajana 2 mugaco nifuza nuko bazoshikira yuko haba benshi bikurikirana bakaronka n'amafaranga aboneka mugabo nyuma ya vyose nukumenya yuko ayo ma image tubona amaresi tubona afasha kumenyekanisha igihugu cacu burya y'umuntu abonye ireresi arabaza ico gihugu kiri he uburundi rero tuvuga ngo ni ciza kuvuga amajambo ntibikwiriye mugayo babishize mu image bakavyerekana hanze bituma bazavuga ati turashaka kuja muri kijya gihugu hari andi acavuga afite imitahe ngo kijya gihugu kimeze neza washoboye ngo turatunze ibi nibi utavyerekanye ari majambo gusa ntibikwiriye biruzurana nayo mashusho dushobora kugira ngo twerekane koko ubutunzi bw'igihugu cacu mu bisata vyose by'ubuzima bw'igihugu urumva ico rero nico nishimye ko kubona yuko festival ashitse iriko iragira ico imariye uBurundi abene Burundi n'urwaruka rushasha urakoze cyane murakoze namwe bakunzi ba Pam Channel TV ubandaye mukurikirana ikiganiro cyacu Smart Mind mubona neza ko ikiganiro twagitanguye habona ariko no munsi cyaryoshye cyane gusumba hagezaho butangura kwira gato ariko tugira turangize tugiye muri wa mugabane wa nyuma aho tubaza ibibazo bibiri bya nyuma ari wo mugabane wa fire questions kaze bakunzi ba Pam Channel TV Leonce Ngabo shaka kubabaza ibibazo bibiri biza kurangiza kino kiyago cyacu mu myaka yose mumaze mukora ibyo mukora nikihe kintu kimwe cyonyene mwicuza kuba mutakoze mwari mwifuza gukora n'igitakunze ko mukora
ikintu kimwe namanicuza mu buzima bwanje nuko dawe yapfuye ntamusororeye. Narifuza kuzomubona nkuze nkamusorore tukayaga. Yakoze. Hama ikibazo kindi n'ikihe kintu kimwe nibaza ko icyo mwamaze kucishura mwishimira mwakitubwiye. Icyanyuma ni uyu munsi mworonka amahirwe yo kugira ikintu musubiyemo kugira mugikore mu bundi buryo. Ico bariki jewe ico novuga nuko ikintu nosubiramo ni cyane cyane ico nosa kugira ngo je kuronka uburyo bwo guteza imbere ivyo ndiko ndakora. Ko namaze kubona naho mvuga ubuhinga ivyo dukora ndafise ivyiro vyinshi ngene twoteza imbere imico n'akaranga k'Iburundi. Noronka uburyo buboneka bukwiriye hari ibintu byinshi nga mu gihugu twokora kandi byoteza imbere igihugu cacu bikatumenyekanisha neza. Hanyuma eka n'Uburundi novuga bukaronka n'amahirwe yuko bwoba iratiro bwo muri Afrika y'ubuseruko n'ahandi. Murakoze cyane Monsieur Leonce Ngabo kuri no mwanya mwiza mwaduhaye dukomeza kubifuriza iterambere mudukorera n'ibintu byiza mwami mudukorera gushika no munsi mugikora. Turabashimiye cyane kuri no mwanya muduhaye kugira ngo tuyagire ivyo mwakiyemo kugira bitubere natwebwe akarorero bibere n'abandi bariko barakurikirana isimbonesha kure yacu. Amen. Singende na mufise icyo mwari mushatse kuvuga mutashikirije. Twayaze byinshi ivyo je nabajije ariko namwe murashobora kuba mufise icyo mwifuza ko mushikiriza. Cyo bariki ico nivuza gushikiriza ubwa mbere no gushimira Imana yangize ico ndi uyu munsi. Nkama ndiko ndara ubuzima bwanje nsubiye inyuma ngibuka ivyo ndiko ndakora kenshi nama nibaza be vyagenze gute. Ngama nibuka ko muri 72 igihe habaye ubwicanyi muri iki gihugu jewe nagarukiye muri prison centrale y'Ingozi bagiye kunyica n'abandi bagenzi bose babishe mbona ingene nakize ntavyo nomenya ni Imana yankuyeyo. Urero nkibaza ni kuki bose bapfuye je simve nta formule nta kintu. Iyo ndiko ndabona ivyo naciye nkora wana naciye umwaka niyo naciye ndirimbo sagamba Burundi ngavuga nti Imana irafise ukuntu ikorera mu bantu. Ndabona ku muri Imana yashatse kongira sagamba Burundi ko nzogira Gito ko nzogira nibindi kugira ngo bibe inyigisho. Ndibuka mvuye muri prison haci iminsi naguma nibaza Mana ni kuki bose bapfuye je simve. Ico gihe ndibuka ko nace ndahangura guhakana Imana. Ndangwe guhakana Imana sinari ngisenga sirangija mu misa ko nabuguma mvuga ndi iyi Imana iba yariho abantu ntibari gupfa mugabo ivyo yankoreye. Haci imyaka 45 mpura n'umufasoni asubi anyigisha gusenga. Nzuye gusenga niyo naca ntangura kubaza Imana ubuzima bwanje. Ndabona akamaro ko kwemera Imana niyiduha vyose ivyo dukora nukwama tuyizera tugahishigikira hanyuma kuko umuntu hari ntamenya ejo ngo azarumuka gute. Rero nkama ngendera na filozofi nize kuri mawe yamatubwira imisi yose tukiri abana ati bana kwisi no kwicisha bugufi kuko isi nigebugewo uko bukeye siko bwira. Tugira amahoro. Murakoze cyane. Nibaza ko no munsi iryo jambo wasigiwe no muvyeyi n'ugwaruka rushobora kurigendera ni jambo ry'ubuzima. Murakoze cyane Leonce. Murakoze namwe. Mukomeze kugira ibihe byiza. Amen. Murakoze cyane namwe. Bakunzi ba Pam Channel TV namwe bakunzi ba Smart Mind. Turakurikiranye ikiganiro cuzuyemwo inyigisho, cuzuyemwo ibyitegererezo bishingiye kuri kahise kubu bya Ngabo Leonce. Ngabo Leonce ni umuntu bigaragara neza ko mu buzima bwiwe bwose yaharaniye iterambere ry'imico n'akaranga vy'uBurundi. Mbe uno munsi ugwaruka bishingiye kuri bino atuyagiye dushobora kwigiraho tukakora nawe cyangwa tukarengerezaho ivyo we yakoze bivanye n'ibihe bitandukanye yagiye arabikoreramo, ibihe bibi, ibihe byiza, byose yaratanze umwimbu. Uno munsi twese nk'abarundi twishimiye na hacu twese barundi kumwigirako kugira ejo canke uno munsi mu byo turiko turakora umwe wese
ushobore kumurabira ko nk'icitegerezo hama nawe ateze imbere igisata arimwo bivanye n'ibihe arimwo haba bibi canke byiza kuko nawe Ngabo Leonce ibihe bibi yarabiciyemwo byiza arabicamwo kandi byose arashobora kubivyaza umusaruro uno munsi ni Ngabo Leonce adufitiye festival adufitiye Gito adufitiye sagamba Burundi kandi twese twishimira na hacu twese bakunzi ba Pam Channel TV n'abakunzi ba Smart Mind kugira ico tumwigiyeko murakoze cyane dusubire kandi mu ndwiza mu kiganiro nk'iki nyene gumana na Pam Channel TV.